ndabaramukije inshuti babanyi mwebwe mudahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema kubashikiriza kuri iyi ndebesha kure yanyu ya Isange TV. Rero reka ngushimire ndakwifurize agatondo keza kandi rwose nitekana umunezero ntangere kuba tubana nawe. Rero tubazaniye amakuru agezweho muri aka kanya, ni amakuru twabateguriye tubakoreye amatohoza yimbitse kandi aturutse mu masoko yacu yizewe atandukanye. Kandi rero ayo makuru turabibutse ko ari amakuru ateguye mu rurimi rw'ikirundi. Rero muri aya makuru turababwira ko rero umwanditsi wo ku mbuga ngurukanabumenyi nk'uko rero no makuru yacu yaheze twabamenyesheje ko hari abo ariko aratabariza akomeje agaragaza abakomeje guhonyangwa rero n'uburongozi burangajwe imbere na Neva, aho rero ngo bukomeje kuba rero bwangiza abantu benshi, aho rero hari ubungubu uwamaze kubiburiramo ubuzima. Ese uwo ninde? Reka tuze tubagezeho aya makuru ku buryo bw'idonido. Na mbere rero yuko tugera ku buryo bw'idonido, reka tubanze twisabire wewe utari wafyonda sabone canke se subscribe bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube kugira ube ubikora, na wewe wabikoze yawibuka gukora gukora partage canke se share, maze usangize ababanyi bawe bamenye ibibera kuri Isange TV. Reka rero tudatevye tubagezeho ano makuru ku buryo bw'idonido. Rero hari uwitwa Robert Habyarimana rero ariko aramubariza aho yoba nawe baramushize. Mu nkuru twabahaye ejo haheze tubaza iyo Dieudonné Niyukuri Batazira Rabe na bagenzi be Elohe Nkurunziza, Vena Ndikumana, Fabrice Ribwirumutima na Bonaventure Nkuriyingoma bajanywe. Niho twabazaga, twaravuze ko hariho n'amakuru avuga ko n'abakozi b'iperereza bari babacunze mu Cibitoke boba barishwe. Twari twaraye dusavye ko abazi aho abo bakozi b'iperereza badufasha kubamenya. Uwa mbere twaronse n'uwitwa Robert Habyarimana ava mu Rumonge. Hano turabasangiza amakuru turonse amwerekeye, tubasangiza intahe y'uwatwandikiye yagiye turayishira mu duce kugira yorohe gusoma. Rero reka tubagezeho iko bimeze. Mwaramutse, jewe mva mu mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke yahohora. Ndakurikira rwose amakuru aca ku rubuga, rero aca hano hanyu. Muvuze ko abari bacunze barabe nabo boba baciye bicwa. Nagira ndabasangize ivyashikiye umugenzi wanje Habyarimana Robert twamenyaniye hano mu Cibitoke. Yari umuntu aciye bugufi akunda Imana. Yari mu vyo kunsaba ngo mbe umukizwa ninjire mu ishengero ryiwe. Twaraganiriye cane, ndanamubaza ingene umuntu akorera Imana ashobora gukorera n'iperereza. Iki ni ikibazo cahora kimubabaza
iyo ndakibajije narabona ajanwa nta nyishure. Birashoboka ko yabikoreshejwe n'ubukene. Habyarimana Robert yambwiye ko avuka mu Rumonge. Ntabwo nzi umutumba avako. Yavuga ko yari yarize amashuri yisumbuye, mu nyuma aja kujanwa kurwana muri FNL, kandi yavuga ko yabaye umushefu. Ingwano yaraheze, yahavuye akorera iperereza. Sinamenye uko vyoba vyaragenze aho mw'iperereza, ngo yari mu bantu bagendana cane na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Ico gihe ngo bamutazira Kanyisha mw'iperereza, ariko si Kanyisha umwe wundi muhora mwandikako muvuga ko rero ariwe Willy Habarishize. Ico Robert yambwiye nuko mu ntango ya za 2010 yiyumvisemwo umuhamagaro wo gukorera Imana, arasezera ibikorwa vy'iperereza acaja mw'ivugabutumwa. Yari mw'ishengero bita EFCBU. Sinashoboye gutahura uko bariyita mu magambo yose. Yambwiye ko ariwe yari arirongoye mu Gatunguru, ngo yarakoreye n'inyamutenderi. Ntako atari yarakoze ngo nanje anyinjize. Ikindi yambwiye nuko yari yubatse urugo, akaba umuvyeyi w'abana 5. Twamenyanye akora mu cicaro c'iperereza mu Cibitoke. Naramubajije rwose uko vyamugendeye ngo agaruke mu bikorwa vy'iperereza. Narabona ko bitamworoheye kukishurako, ariko yarambwiye ko abo bahoranye bari bagumye bamurondera. Mu mpera za 2024 niho yahava yemera araja gukurikirana ivyigwa vy'iperereza ikiringo c'amezi 6. Burya ngo barafise ishure ryavyo. Robert Habyarimana yari mu bari bacunze Rabe n'abagenzi be. Sinashoboye kumenya ko Habyarimana yari amaze gukorera iperereza mu zindi ntara kuva arangije ishure ry'iperereza. Sindabizi ko hano mu Cibitoke ariho yahereye akazi. Tuganira yambwiye ko we na bagenzi be bari bacunze abantu bavuye mu Rwanda. Yavugaga ngo bakorana na M23. Igihe mutanguye kubandikako mukavuga ko bapfungiwe mu Cibitoke, niho naciye ntahura ko ari bo babandi Habyarimana Robert yari yarambwiye. Ico bikoze, inyandiko yanyu yarahungabanije ibintu mw'iperereza, na cane aho mutangiye ifoto ya Rabe n'abagenzi we mu Cibitoke. Habyarimana Robert naramubuze kuva itariki 15 Ukwakenda 2025. Amatelefone yiwe yose yaciye ava ku murongo.
narinzi inimero ziwe zitatu zose zaviriye ku murongo rimwe. Abo bakorana gucunga abo bantu nari ndabazi ari bane. Nta nkeka ko kuri documentation Cibitoke bafise abandi bahakora, ariko abo bane narenzi bose ntawuzi irengero ryabo. Hari uwo nabajije tuzinanye mw'iperereza yambwiye ko abo bagirijwe ko bahaye amakuru Pacifique nini nahazwe mbere ngo umwe muri bo yoba yaciye yicwa. Kugeza ubu sinzi uko Habyarimana Robert ariwe yoba yarishwe canke ko n'uwo mugwi wose utoba warishwe. Mwebwe muzi gutohoza mwobandanya mubaza icashikiye Habyarimana Robert. Intahe n'ikindi cyemezo Korabe na bagenzi biwe baciye mw'iperereza mu Cibitoke. Turashimiye gose uwaduhaye ayo makuru. N'ikindi cyemezo Korabe na bagenzi biwe bafashwe n'iperereza kandi ko baciye mu ngasho k'iperereza Cibitoke. Iperereza ry'u Burundi ritegerezwa kuvuga iyo ryashize bano bantu. Ubu ho hariko hongera ko abakozi b'iperereza nyene naho bashobora kuba barishwe canke bakaba bapfungiwe mu kibanza kitazwi. Turasavye uwo azi umwidondoro ukwiye wa Rabe Habyarimana ko yawudusangiza. Uwogira uwundi amenya muri aba bakozi b'iperereza bari bacunze Rabe na bagenzi be mu Cibitoke nawe yoba agize neza abatubwiye. Tubandanya gusaba abafise amakuru vyashikiye Dieudonné niyo nkuru batazira Rabe na bagenzi be Elohe Nkurunziza, Venant Ndikumana, Fabrice Ribwirumutima na Bonaventure Nkuriyingoma koyo rero yo yadusangiza tukarushaho kubabariza akarengero kabo. Rero aya niyo makuru twagira tubageze ko adushikiye none muri aka gatondo. Rero ni yo twagira tubabwire. Rero kuri wewe tuzatanguranye twagira tubabarire ko bikomeje kugaragaza ko umwe mu bakozi b'iperereza wari acunze Rabe na bagenzi be yoba yarishwe nawe. Rero aya niyo makuru twari tubafitiye none. Reka tugushimire kandi niteka n'umunezero ntangere kuba tubafise. Mugire amahoro y'Imana.